Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mboneshagure yacu kandi yanyu ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Turabashikiriza amakuru avugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano, inkuru zivugwa mu butunzi, ubutungane, agateka kazina muntu n'ibindi vyinshi biba vyagiye biratangazwa. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe niba utarayifyonda ko wokoresha kano karyo kugira igihe cose turonse amakuru ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Dore ingingo nkuru ano makuru yacu agira yibandeko. Igihugu c'u Burundi kiri ku rutonde rw'ibihugu bisinzikajwe n'igiturire kw'isi. Turaza kugaruka kuri ubwo rutonde n'icegeranyo cashizwe ahabona tuze kuraba n'ibindi bivugwa ku Burundi. Turaza kubabwira ibivugwa mu ntara ya Rumonge, hari umugore yahagaritswe kubera yacumise umugabo wiwe. Turaza kubaha idonido aho hari umugore w'imyaka iri muri 30 yahagaritswe n'igipolisi mu gisagara ca Rumonge ku musozi wa Mugomere ni mu bumanuko bushira uburengero. Turaza kubaha idonido nayo abakozi ba leta ntibemera ugushirwa mu zabukuru ku nguvu ku myaka 60. Turaza kubabwira ibivugwa n'abakozi. Mu zindi nkuru turaza kubabwira kubivugwa n'ishirahamwe Parsem kubirabana n'ikena ry'igitoro ngo hategerezwa kubaho inama gihutihuti yo kwiga ibibazo vy'igitoro mu Burundi. Ibindi bihugu vyo mu karere igitoro kirahari kiraboneka, ariko nanone mu Burundi ikibazo cy'igitoro ikibandanya kuba umuzi w'ibuye, kandi n'ibiciro vy'ibitoro kw'isoko mpuzamakungu vyarakorotse gose, ariko mu Burundi ibintu bikomeza kuyangara. Turaza kubabwira kubivugwa n'ishirahamwe Parsem. Ngizo ingingo nkuru zano makuru tugiye kugaruka ko. Niba utarafyonda kuri subscribe wanzu gafyonda ko kugira igihe cose turonsa amakuru canke dushize ko inkuru uraje uba mu bambere baronka izo nkuru tuba duhejeje gushirako. Banywanyi bacu ka zino nkuru tuzitangurire kuri no nkuru nyene ivugwa kw'ikena ry'igitoro. Haraciye iminsi itari mike mu Burundi ikena ry'igitoro riguma ryibonekeza umusubirizo. Ni muri iyo mvo rero Parsem yagomba gutera akamo leta kubijanye n'ibura ry'igitoro. Parsem irasaba umushikiranganje ajejwe ivy'amasoko ntanganguvu n'ivy'igitoro ko yotunganya inama yihuta yo kwiga ibijanye n'iyinjizwa ry'igitoro. Iyo nama yohuza abahinga mu bijanye no kwinjiza igitoro, abarongozi b'igihugu, abo mu mashirahamwe yigenga, abikorera utwabo hamwe n'abandi bose bashobora kugira ico baterereye ku bijanye n'iyinjizwa ry'igitoro mu gihugu. Muri iyo nama ho kwigwa neza ahari ikibazo, hanyuma hakigwa n'inyishu y'ikibazo, kuko biragaragara neza ko iyinjizwa ry'igitoro hari agahaze kandi kibonekeza. Ku bwa Parsem bavuga ko leta itari ikwiye kwihererana ico kibazo kuko ni ic'igihugu cose. Iributsa kandi ko ibura ry'igitoro bitobandanya gutya gushikaho twese tubimenyera ko abantu bama bahagaze batondeye igitoro. Dukwiye kwicara hamwe tukagitorera inyishu. Igitoro naho coba kiri Dar es Salaam, Uburundi ntibwonanirwa no kugikurayo. Uburundi sibwo bwonyene bwo kwama mw'ikena ry'igitoro. Mu karere no muri Kongo haranga umutekano muke, tuja kubafasha igitoro kiriyo. Nkuko leta yama yabivuze, ibibazo bihanze igihugu ari ivya twese. Nico kibazo cy'igitoro nibakizane twese tuhanahana ivyiyumviro, batwereka bafise uruhusha rwo kwinjiza, batwereke abafise uruhusha rwo kwinjiza igitoro ingene batowe, turabe ubushobozi bafise n'ubwo badafise, hanyuma tugitorera inyishu kuko ico kibazo kituraba twese. Ivyo nivyavuzwe n'ishirahamwe Parsem risaba ko hoba inama yihuta kugira hatogwe umuti w'ibibazo vy'igitoro mu Burundi. Tukiriko turavuga ku bitoro, ariko nanone umukuru w'igihugu yari yavuze ko ibitoro yavyifatiye mu minwe
Nanone umukuru w'igihugu yarafashe ikibazo c'igitoro mu minwe, sosiyete ivugwa ko ari iy'umukenyezi wiwe niyo yonyene ironka amadolari muri BRB ngo irangure igitoro. Bunyoni arapfunzwe, yavugwa ko ariwe atuma kibura. Abarundi barahumurijwe ko dufise amamiliyoni y'igitoro muri Tanzania, muri kano karere ibindi bihugu birafise igitoro gikwiye. Ku rubuga mpuzamakungu igiciro c'igitoro carakorotse. Ninde ariko aratuma igitoro kitaboneka ubuho? Naho perezida arakwiriye gusubira kubwira abarundi uwuriko arabuza ko kiboneka. Tuve kuri ivyo vy'igitoro tugaruke ku nkuru nari nakubwiye mu gutangura. Nari nakubwiye ko igihugu c'u Burundi kiri ku rutonde rw'ibihugu bisinzikajwe n'igiturire ku isi. Hahimbajwe umunsi wahariwe kurwanya igiturire muri Afurika kuri uwa 11 mu kakaro 2023. Nta ntambwe ziboneka zirategwa ku bwa Oricome, ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta mu Burundi. Inzego za leta zitegerezwa kumenya ingaruka mbi z'igiturire hanyuma zifata ingingo zikenewe kugira ngo zikigwanye, niko vyatangajwe n'urongoye iryo shirahamwe rya kera rijejwe kurwanya igiturire mu Burundi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uwa kabiri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, umukuru w'iryo shirahamwe rigwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta Oricome akaba yamenyesheje ko Uburundi bubandanya bumanuka kuva muri 2005 nubwo haheze imyaka 20 leta y'u Burundi ishize umukono ku masezerano yo kurwanya igiturire. Ibihugu 40 muri Afrika nivyo vyateye umukono ku masezerano yo kurwanya igiturire y'Imaputo muri Mozambique. Gabriel Rufyiri avuga ko umusaruro utari mwiza mu Burundi cane kuva 2005 umwaka CNDD-FDD ishika ku butegetsi gushika uwo munsi Uburundi bubandanya gusubira inyuma. Kubw'ibimenyetso vya Transparency International muri 2005 Burundi bwari mu kibanza c'130 ku bihugu hafi 167 n'amanota 23%. Muri 2022 igihugu cari mu kibanza c'171 n'amanota 17%, niko yatangaje. Kubw'urongoye Oricome amabi ategekanywa n'amasezerano ya Afrika yo kugwanya. Kubw'urongoye Oricome amabi ategekanywa n'amasezerano ya Afrika yo kugwanya igiturire yarabaye aya misi yose muri Afrika. Novuga nko gutunga vyihuse ariko kandi no konona amafaranga. Dusaba abajejwe intwaro kubahiriza amategeko y'ibitajanye, niko yashimangiye. Ingaruka z'igiturire ku bwa Gabriel Rufyiri ni nyinshi: akajagari mu gihugu, ukwikunda ku bakozi ba leta, ivyo bigaca bibangamira iterambere mu vy'ubutunzi. Kubw'uwo munyamashirahamwe atagihindutse hazobaho umwiheburo mu runganwe rwa kazoza. Mu gihugu ibimenyesha makuru bitarekuriwe kuronka amakuru yose anyegeje ibiturire nk'uko vyavuzwe na Oricome twasaba ko haba umuco mwikoreshwa ry'amatungo ya leta. Niko bibonwa n'umukuru w'iryo shirahamwe. Kiboneka ku bwa Gabriel Rufyiri nuko igiturire kigisinzikaje abanyafrika muri rusangi n'Uburundi budasigaye inyuma, ari naco gituma bikenewe ko hasubirwamwo ibice bimwe vy'igihugu. Kubwiwe ni ngombwa guhuza akazi k'abategetsi bafise ubuntu no gusubiramwo itangwa ry'amasoko, hagatandukanywa ubutegetsi. Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo ni ibihugu bitatu bigize uruhome rw'ubutunzi muri EAC, bikaba biri mu bihugu 10 bivugwamwo ibiturire gusumvya ibindi ku isi. U Rwanda ruri ku rutonde rw'ibihugu vyigenza neza ku bw'icegeranyo ca Transparency International. Kubw'umurwi w'ishirahamwe mpuzamakungu uraba ubutunzi muri Afurika, ibiturire bituma umugabane wa Afurika utakaza amamiliyaridi 148 y'amadolari ku mwaka. Igihugu kivugwamwo ibiturire gusumba ibindi ku isi kiri muri Afurika n'igihugu ca Somalia.
Tuve kuri ivyo vy'ibiturire mu ntara ya Rumonge hari umugore yahagaritswe kubera yacumise umugabo wiwe. Nari nabikubwiye mu ntango ko hari umugore w'imyaka iri muri 30 yahagaritswe n'igipolisi mu gisagara ca Rumonge ku musozi wa Mugomere ni mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Amakuru ava mu bajejwe intwaro avuga ko uwo mugore azira kuba yacumise umugabo wiwe. Ivyo bapfa bikaba ari ibijanye n'urugo bubatse nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. Uwagiriwe nabi yaciye ajanwa ku bitaro vy'iyo ntara. Ivyo bikibaye mw'ijoro ryo kwa Mungu nyene. Uwo mugabo yari abanye nabi n'umugore wiwe, yarahejeje guhana abana igihe yaca akomeretswa n'umugore. Uwo mugore apfungiwe mu gasho k'igipolisi caho. Abakozi ba leta ntibemera ugushigwa mu zabukuru ku nguvu ku myaka 60. Amasendika y'abigisha n'abakorera mu gisata c'ubuvuzi bariyamiriza ingingo yo kurungika abakozi ba leta mu karuhuko k'izabukuru ku myaka 60. Babona ko ari ukwirukanwa hadakurikijwe amategeko, basaba ifutwa ry'iyo ngingo. Ikete ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu ryo kuwa 29 Ruheshi rimenyesha ko abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bategerezwa kuja mu karuhuko k'izabukuru kubera imyaka kuwa 30 Ruheshi w'umwaka turimwo. Itangazo ryo kuwa 4 Mukakaro urunani rw'amasendika akorera mu gisata c'amagara y'abantu rumenyesha ko iyo ngingo ihonyanga amategeko y'igihugu na mpuzamakungu avuga ko umwaka wo kuja mu zabukuru ari ku myaka 65, rugasaba ifutwa ry'iyo ngingo. FNSS ni ishirahamwe ribabazwa no kubona umushikiranganje abajejwe ashira mu ngiro ingingo ya leta atansiguro canke kugabisha. FNSS isaba leta guhagarika iyo ngingo idakurikije amategeko. Mu bisanzwe kurungika mu karuhuko k'izabukuru bitegerezwa gutangazwa n'imiburiburi umwaka umwe imbere yaho, niko bishimangirwa na Merance Hakizimana arongoye urwo runani. Arababazwa n'ukuntu iyo ngingo yatangajwe mu kivunga atakete rya buri muntu ryandikiwe abakozi ba leta biraba. Ni nk'uko boba ari abasuma, inkozi z'ikibi zo kwirukana mu kazi kugira ngo ntibanduze abandi, niko uwarongoye sendika abandanya asigura. Abigisha nabo nyene bari mu mubabaro, niko bimeze mu runani rw'amasendika y'abigisha. Dufise abigisha hafi 2937 bazoja mu zabukuru. Kibabaje nuko muri bo batari bagashikana iyo myaka, niko Emmanuel Mashandari cegera curongoye Kosesona agaragaza umubabaro. Arababazwa nuko hari abakozi ba leta bari bafashe amadeni mu mabanki batazi ko bigiye guhinduka. Urunani rw'amasindika mu Burundi ruhamagarira leta kubahiriza amategeko ahari. Urongoye Kosibu Celestin Savyimana amenyesha ko umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro utegerezwa gufata mu minwe ico kibazo mu kwirinda akarenganyo gashobora gukorwa ku buzima bw'abakozi ba leta bivuye kuri iyo ngingo yuzuye utunenge. Ikete ryavuye mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca ryemeza riti iyo ngingo ni nabanduka. N'abakozi ba leta bari banditse amakete yo gusaba kongererwa imyaka yo gukora imbere y'iyi ngingo, ibisabo vyabo bikaba vyari vyemewe nabo bakaba bazokwanyigwa. Niko inama shikiranganje ya ruciye. Wewe ingingo urayivuga ko iki? Ja muri commentaire maze utubwire. Izo ni zimwe mu nkuru zari zigezweho zavugwaga cane. Bifuza kurejo amambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwene nkewe urafyonda kuri subscribe, mukanya turaza tubaha idonido kuzindi nkuru zigezweho.